uravye ico bita reforme macroeconomique, amahinduka akenewe ingene ivy'ubutunzi bitunganijwe, impinga iracari ndende mu Burundi, kuko urabona n'ubu bimwe bita facilité de crédit, bimwe ibindi bihugu bishikaho ugasanga uburyo FM itanze kugira igihugu kibogoke mu bijanye n'ubutunzi ntibirashikako, kandi burya zirya ntambamyi zivuga ivyerekeye ingene politike y'amafaranga ifashe mu gihugu, ivunjwa ry'amafaranga, politique de change, biracari intambamyi mu iterambere ry'igihugu. Leta ivyumve ivyanka ivyemera iracari intambamyi. Nta gihugu gishobora gutera imbere ngo kiri umuvuduko mu iterambere. Itandukaniro rihari y'ikiguzi c'amafaranga y'agaciro kw'isoko izwi, iyo bita marché officiel, n'isoko itazwi yo ku ruhande marché parallèle, bitandukanye kurya nk'icuro zibiri. Iyo bimeze kurya ni ukuvuga yuko kuri rya soko ibizwi officiel, abashorera ibintu hanze baca bita kumengo bari penalize, no kuvuga umengo barahomba, kuko ivyo bashoreye hanze mu gaciro mu mafaranga y'amarundi bica bigira ikiguzi gito cane, kandi ivyo bakoresheje mu kurangura nk'ibintu hanze, mu kugira bahemba abantu bariko barakora amende, byo ni usanga byabatwaye uburyo bwinshi, usanga inyungu nabitera isubira inyuma. Ni ukuvuga rero ko abashorera ibintu hanze baca bademukirwa, abazana imitahe nabo bazana imitahe imeze gutyo bakaza kuyizana bayishira muri ya soko izwi muri beri, baca barakumenya ngo baza kuronka ikiguzi gito, imitahe yabo ikigira ikiguzi gito. Abazana imfashanyo yose canke imiza amafaranga, n'uzanye imfashanyo yo gufasha ngira n'abatishoboye canke amaproje, baganabona yuko umengo agaciro k'imitahe k'imfashanyo bazanye gaca kaba gato cane mu Marundi.